يرسل مريم هذا إلى الرياض، يرسل إلى الرياض كلام روح مكتب. هو يجي ناقل جماعي يوصل الرياض، هو ما يروح مكتب، ما في معلومة. waravuze ngo Mariamu ngo aguma avuga ngo dererwa maktab, ngo uyu Mariamu ngo ashaka kugenda kuri maktab, kuri office. No kuvuga ngo Mariamu aguma avuga ngo ashaka kugenda ku biro. وامس البارح عند المهندس الجوال واليوم جابه. يا أختي حياك. ngo Mariamu malakwesi urumva Mariamu ntibemera ngo ntameze neza, ngo kuri yo tabani ngo imisi yose aguma avuga aragwaye kandi aragwaye, yewe barabusha ngo kuri yo mukana tabani urumva ngaguma avuga ko agwaye ngo igihe cyose. Mariamu ngo makwesi ngo mind shock, ngo ntashaka akazi, urumva ntibemera ko agwaye sheko afise ingorane. Reka mwumve ikiganiro nagiranye n'umugabo wa Mariamu. Wavuze ko uri umugabo wa Mariamu? Ndi umugabo wa Mariamu. Mero kuvugana ryari? Bakaba beruka kuvugana itariki 19, naho nyene tuvuganye ku telefone ya mabuja wiwe kuko yari yaradindungishiye. Ati jewe iyi telefone ni ya mabuja, kandi ikungikire na iyi telefone yiwanje yoyo ndabona yuko mengo hari ivyo bayikoreye. Urungise audio ndayisoma ariko ntibikunda ko ndayisubiza, ndayibona ko yaje ariko ntibikunda ko mvuga ku iyo telefone. Ati rero ku bibazo jewe nsanzwe mfise ukabona imisi 10 iraheze nukuri uzu telefone ubabaje kubera ndageragezwa mu ngorane zidasanzwe, ingorane mfise, ingorane zo kuza ndaja guca amafaranga, ndabakira amafaranga bankotesha mu yandi mazu. Araho ngiye nkamara indwi 2, araho ngiye nkamara imisi 5 bakantwara hama bakadoza kuntora. Ubwo aho hano bantwaye bazi ngo barangaburira nta na kimwe bazi. Hanyuma maze gushikayo kwako kazi ndiko ndakora, bakabandanya baguma batelefona mabuja wanje ngo umukozi waduhaye ngo ntariko arakora neza, ngo ntariko aragira neza, kandi jewe mu gukora nitanga kuko sanzwe mu ncamake ndamuzi ingene akora, kuko ndafite n'ama audio menshi bambwira yuko azi gukora akazi neza atakibazo na kimwe. Ikibazo cyagiye kuhaba ari uko kuntu gusa baza baramutwara kumucisha amafaranga mu yandi mazu akaruhaho n'ibisanzwe yoba yaruhama bakamugaburira byari byiza. Hama rero acarambira ati yewe iyo misi 10 niyahera uzoba telefone ubabate. Naho rero na telefonye hanyuma baca baramuma turavugana nyene basha ku majambo menshi bariko baramujyagagura, audio nyinshi ndazifise telefone yiwanje. Ego kuburyo rero yaho nageje kumutelefona turavugana, arambye ati jewe ivyo nakubwiye nibijyanye n'ukuri ukwere mbere nananiwe kuko nta muntu numwe ntabwira ikibazo mfise, nta n'uwunyumviriza. Avuga ati ebana nibo. Uvuze ko yakubwira yuko ingorane afise ari kuja gukoreshwa mu yandi mazu, sivyo? Ego ico kweri nico. Usivye none ivyo kukubwira ko afise ingorane yo kuja gukoreshwa mu yandi mazu, hari indi ngorane yakubwira afise? Ingorane yambwira yuko iyo agiye gukora mu ayo mazu harahariye, haraho batamugaburiye, mugabo ari muhiri wabo aho inzara yari yaramaze kuyimenyera, yanwe ico cayi conyene n'uwo mukate, hanyuma nyene akabandanya ubuzi bwabo. Nukuri yaragerageza ibishoboka byose akigumya, uko yavuga ati jewe ndazi ko ndi ku kazi, mugabo bufuma banyima amahera mugabo bakangaburira kuko hakora mu nda. Ndafise aka video ndafise aka video yewe ndafise aka video kubera yari yarambwiye ati jewe kweri inzara imunyica no kujya ndonka
ndafise akavideo kubera yari yarambwiye ati jewe no mu bintunze n'amazi arimo ndafise akavideo yiterese ibuni ari ku gitanda ariyo iri ku maguru buni y'amazi ariko arikubita mu gahanga yani ari ukubura uko agira ata muntu n'umwe ariko aramuvuganira iyo video ndayifise ubu nibyaba ngombwa noyirungika iyo uraza kuyima. None wewe ibi byose umaze kuvyumva wakoze iki kugira ngo jewe ibi byose maze kuvyumva narabanjije ndabivuga ibujumbura muri ofisi kuko aho twasinye turahazi abashefu bahari bahagize turahazi narabanje ndabikora ndabwira umuganga asanzwe bapima hama umuganga arambwira ati nukuri jewe sije namurungise umva ko ico kibazo kweri ataco no gufasha jewe ataco no shobora yego ncanca kujya mwagiranye ikiganiro bitwa Ezekieli ndamanuka ibujumbura ndamubwira ati ndafise umugore wanje mbivugire Mariamu afise ingorane izi nizi inyigisho mwaduhaye ngaha amwirishira hamwe ajyanyu inama mwaduhaye turabizi ibyo mwatubwiye mwaratubwiye byinshi ariko ibyo byinshi hariho abariko bararengerwa acarambwira yuko ngo ngiye kubiraba ndategereza ndabura ubugira kabiri ndamwandikiye acambwira ngo urumva ngo kubera iki ngo wewe ari wewe unyandikira ngo umugore wawe ngo ntiyonyandikira ndamubwira ati je umugore wanje telefone iramugora kandi yarambwiye ko yabandikiye yabibabwiye umva ibyo yababwira byose umva baguma babicisha hirya no hino jewe acandungikira audio umudamu w'iwanje ayindungikira kugira basi nce ndayimurungikira basi abone yuko nawe ne yabimubwiye ndayimurungikira ndategereza ndabura hariho umukenya akorera ku ico kigo umushefu wabo wose ndamwandikira ndamubwira nti yewe ndafise umudamu w'iwanje yitwa Bivugire Mariamu afise ingorane izi nizi zo gukodeshwa mu mazu kutagaburirwa baja kumucisha amafaranga haraharaye indwi zibiri bakasubirayo bakaja kumutora bakaza bumva naho basa 10 baramutwara bambye torisha koshi tugenda ama uwo mukenya arambwira ngo sawa biraba ndategereza ndabura ndarungika kandi audio yose biranka ndarungika nta nukunyishura ama message ndamwandikira uwo mukenya kubavugira Igiswahili nta nugusubira kunyishura rero navuze ati jewe kweri ndumva ari ngorane murambabarira ngaruke kuri iyi nkuru. Uyu ni Mariamu numwe nabaha inkuru yo mu minsi heze numwe mu bafise ingorane zidasanzwe. Uyu n'umugabo wiwe twavuganye ku telefone murumva ko amaze igihe kinini batavuganye mwavyumviye. Hano rero nagomba ndabasangize ibindi vyumviro hano. Bose wiwe aravuga icarabo akavuga ngo Mariamu mafi kwesi mind shakol ngo Mariamu ntameze neza ntashaka akazi. Urumva abarabu n'abantu batigera bashima uri kurakora. Kuba kumva icarabo muraza kuvyumva ariko nanje kumbure ndazandagenda mpagarika gatoya ngerageza kubasigurira dukeya sindacumva cose ariko ndumva bikeya. Ariko nubwo Mariamu yaragwaye yarashonje yaramerewe nabi aba bose be ntibigeze biha agaciro. Mwumvise ko umugabo wavuze ati narahamagaye Ezekieli ati ntiyanyitayeho kandi ari bamurungitse ku kazi. Iyi myidogo rero bari mu bihugu by'abarabu bafise benshi bafise imyidogo nk'iyi. Ikintu ngiye gukora n'ubundi ngiye kongera kuganiriza bano bantu nukuri hanyuma batagiye barafasha abantu babo
nzobishira hanze kandi bazocafura cyane kuko ntidushobora kwihanganira amarira iyo abantu bari bageze ahantu banezerwa. We barire nawe unezerewe ubajye ubuvura imitsi. Reka tubanze twumve kwanza inabuja wa Mariam baravuga icyarabu muratubabarira. مريم والله كويس بس جوال خربان. تدخل فيها العاب وتخيل في الالعاب التعبانه ولا الصور اللي ما هي بكويس، وبعدين هذا جوال خربان. بعدين والله كويس بس جوال خربان. تدخل فيها العاب وتخيل في الالعاب التعبانه ولا الصور اللي ما هي بكويس، وبعدين هذا جوال خربان. بعدين باباه راح به عند المهندس وجابه الليلة العصر، شليناه البارح العصر وحطينا عند المهندس، وامس البارح عند المهندس الجوال، واليوم جابه. يا أختي حياك. ngo Mariam makwesi canke malakwesi. Urumva Mariam ntibemera ngo ntameze neza, ngo kuri yo tabani ngo imisi yose aguma avuga aragwaye kandi aragwaye. Yewe barabusha ngo kuri yo mukana tabani urumva ngaguma avuga ko agwaye ngo igihe cyose. Mariam ngo makwesi ngo mind shock wanashaka akazi. Urumva ntibemera ko agwaye sheko afise ingorane. Nabaye tu video twiwe mwabonye ingene ameze. Ujya muntu mubona akomeye gahemwe. Nubwo umugabo we yambwiye ngo yari afise ikibazo, ngo yambwiye ko yari afise ikibazo c'inzara haje kari kubita mu mutwe. Nabahaye amakuru ya mbere nabwira ko Mariam yari amaze kugwara mu mutwe. Yarageze igihe aba aturubura cyane mu mutwe, niyo mpamvu bamuriye na bisi hanyuma ntiyashiki yaja. Tukaba dukekeranya ati hagati yo kuzimira no kwicwa harimo kimwe, kuko ntiyashitsi yo yararongizwe. Reka twumva umugabo nawe uwo mugore ingene yakomeje avuga. الله كيف حالك طيبة؟ بارك الله فيك يا أختي. أنا والله يرسل مريم هذا إلى الرياض، يرسل إلى الرياض. كلام روح مكتب. هو هيجي ناقل جماعي يوصل الرياض، هو ما يروح مكتب، ما في معلومة. waravuze ngo Mariam ngo aguma avuga ngo dererwa maktab, ngo uyu Mariam ngo ashaka kugenda kuri maktab kuri office. No kuvuga ngo Mariam aguma avuga ngo ashaka kugenda ku ibiro maktab ni biro bashikira ko bavuye mu Burundi, cyane no mu Burundi maktab ni office. Urumva wewe icyababwira n'icyavuga bivanye na situation arimo, ngo ashaka kuja kuri office. Ubu no mu boss wiwe yakara bivuga. Hanyuma muraza kumbabarira kuko genda mu Burundi sindi umwara bijana kwijana, gusa kuko hari abantu dukurikira batazi akarabona gakeya, byibuze ututwi ingenzi ngomba kutubabwira. يوم وين هو أروح؟ هو أسوي هرب، هو أسوي شغل عند عائلة ثانية. أكيد سوي كذا ترتيب هو. أنا والله العظيم دور ما في يجي. أنا كلام بوليس هذا مريم هرب روح شوف. بعدين مريم هذا أنا أكلم مكتب يجي مريم يجي، كلام مكتب ما يجي. كيف ترتيب هو؟ ممكن هو ترتيب نزل نقل جماعي، بعدين هو يسوي شغل سوى أسرة سوى عائلة ثانية. مين ما في معلومة. هذا والله وأعلم يا أستاذ. حتى نادية كلمتني ناس وايد يكلمون يسألون على مريم. والله أننا زيكم ما أعرف، وأنا خسران يمكن 10,000 فيها تأشير وفيزا ويبغى شغل عندي، وبعدين ما في شغل عندي. ni kwa kundi nyene yavuze ko ngo Mariam atakaza shaka barahamagaye kuri office. Yanavuze ko bahamagaye polisi
Mariam sinzi ko yavuze ngo bahamagare polisi, mugabo numvise ko avuga ko hari aho bahamagaye yamusabye ko hamagara polisi. Sinzi ko polisi yaje nuko itaje, mugabo yavuze ko Mariam yasabye ko hamagara polisi, canke nimba ari bahamagaye polisi sinzi. Ngira niho yashiye afata decision yo kumurungika hariya hantu, canke ngira ni polisi yimubwiye, ivyo sinobimenya. Muri make izi audio bishoboka ko bari ko baramurega kuri maktab, kuri ofisi yiyo ya Java. Hanyuma zino audio zaragarutse rero gushika naho zishikira umugabo wiwe, kumbure sinzi ukuntu Mariam yazirose. Nuko ndabibutse ko Mariam yakoresha telefone yaba boss wiwe, birumvikana rero byo zabonetse. كلمي يا مري سيستر. مش أنا مشكلة سيستري سيستر كلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mbango kala Mariam ngo vuga Mariam katwumve hano nyine bavuga. كلمي يلا كلمي يا مري سيستر. مش أنا مشكلة سيستري سيستر كلم vuga ingora. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hamaje telefone n'ikibazo sha Yo telefone n'ikibazo hamaje bakubwira nafite burya n'ibibazo bikomeye. Je telefone sinkiyikoresha kupana nuko bijya bintu nakubwiye ni kurya nyene, mugabo sinashimye kugira kuvuga menshi. Oya bijya nakubwiye ni kurya nyene. Hanyuma nagira ndabasabe ntako mutagira mu kuturondeza kweli. Mbo hano rero reka abwira umugabo wiwe yuko yavuga ku vya telefone, aha n'ibintu atavuze ngaho, kumbure nibanga ry'umugabo wiwe, mugabo ivyo sinabimenya. Aha umugabo yacira nyandikira akabudi ambwira ati ntako mutagira mu kuturondeza, ambwira ibibazo nawe by'umudame wiwe. Hama nagira ndabasabe mumpe nk'impanuro mundonse nk'undi muntu noja ko kweri nkamugira ikibazo ciwanje. Ego kweri je ndumva yuko bashandagiza ahantu usimenya ngo ariho nuko atakiriho. Yego abo mbajije bose nta kintu kimwe banyishura nuno munsi nuno mwanya. Okay, ni sawa n'impore ego narabarondeye je nawe nkiya kiganiro kijya mugore wanje. Ujya Mariamu n'umugore wanje kweli ebana ni hatari kabisa n'ubu. Yavuze ngo ujya mugore wanje ujya Mariamu n'umugore wanje kweli ebana ni hatari kabisa n'ubu nta kiragenda nta kiravamo kabisa. ngaho nguko rero nta vyishinga mvuga nshuti zanje bakunzi mu nkurikira. Aravuga ati narakurondeye, yari karandondera ambwira ati narakurondeye ati kubera ko tuvana ibibazo vya Mariam. Ujya Mariam n'umugore wanje ati nipfuza kumenya ibijanye nuko wumfasha nkaronka umuntu mbwira ibibazo vyanje. Muri make nawe nta muntu abisabwira ibibazo vyiwe. So nuko rero bakunzi banje murakoze cyane kandi mugira igitondo ciza, mugira icyo ryiza yabonye naho muherereye. Kumbure nitugira ni makuru tumenya kuri iyi nkuru ya Mariam turaza kuza tuyabahereze, ariko reka ndangirize ku mpanuro. Abantu mu ofisi barakwiye kwitaho bana bakozi kuko bageze ahantu atagitabara hamwe batabitayeho. Murabona ko bamerewe nabi. Gushika isaha Mariam ntuzahari. Twaragira ubuntu bwo kuronka aya majwi, ariko kandi Mariam duheruka avugira muri bisi atiye telefone umupolisi, ntituzi iyo yateye aja. Turongeye gusaba ababiye ofisi mugira inguvu murondere Mariam mu contacte iriya ofisi ya hariya. Nimeronka umwanya ndaza kubarondera jewe, ndabibemereye kandi ndabemereye umunsi tariki 10 z'ukwa gatatu
ndaza kubarondera vraiment murakoze.